akaryama agaramye kumbe ariko ariyumvira ikintu yokorera umugore wiwe, umugore akajyaho akagona akagona akagona, wikangura ugasanga umugabo arabona. Ico gituma uzosanga niyo agiye atangira gusuzugura ngo umugabo wanje yashaje, umugabo wanje ameze uko, ariko umenya yuko yakuzanye harya yasaza hose niwe wamusazishije, yasazishijwe n'ivyiyumviro vyo kurara ariyumvira ati mbega umugore wanje nomukorera iki, ko nari nifuza kumugurira irya baze none gamana katamahera ngiye. Erega harya umugabo amosozi we atemba aja mu nda ashaka kuryama agaramye. Mu kiganiro urugo rwiza ni ijuru rito, uyu munsi ku gice c'8 turabire hamwe impamvu abakenyezi bari mu bihugu vy'Abarabu bata ingo zabo, abubatse bagakurikira abandi bagabo bashasha canke abasore, cane cane ibikorerwa kuri social media. Ugasanga nk'umupfasoni yasize umugabo mu Burundi ageze muri Arabia Saudite aciye amuheba, atoranye n'uwundi babonanye nko kuri WhatsApp canke kuri Facebook n'ahandi. Biramaze kugaragara kenshi, ivyo jewe mfise uko ndabibona nkuko nza kubivuga mu kanya, ariko nagira mbanze ndakubaze ku bwawe nawe nk'umupfasoni, wibaza ko ari kubera iki biba kenshi abakenyezi bageze muri Arabia Saudite? Mvuze Arabia Saudite ni nkuko hari n'abaja muri Oman canke Qatar na Kuwait, nabo nyene baca bata ingo bamaze kugerayo, mu gihe ubuzima bumaze guhinduka bagaca bata abagabo babo bagatorana n'abandi. Ijambo ni rwawe. Murakoze cane. Hama jewe numva ari nk'intererano je notanga aho hantu canke nk'impanuro ukuntu ndavyumva. Muri iki cigwa cacu ngo urugo rwiza ni ijuru rito, numva yuko umukenyezi Imana imuteruye ikamushira muri ico gihugu burya baba barabiteguye n'umugabo wiwe, kandi haba harabaye ikintu bita amasengesho yo kugira ngo uwo mukenyezi Imana imucire inzira agende. Hariho ababa batabigiye inama mu by'ukuri, hari abo usanga mbere baba batanabana mu nzu bari barahukanye, canke ugasanga babana mu nzu mugabo bamwe mu kujayo bakabanza kwahukana kubera ko hari igihe usanga batari bavyumvikanyeko canke bakabikora binyegeje. Ndagomba ko utangiye impanuro yimbitse canke nkuko wabivuze nyene we niwe uzi kubivuga, mugabo si ukuvuga ngo bose bagenda bumvikanye, nico nagomba kukongeramwo. Ariko mbanze kuvuga ku bantu bagenda bumvikanye. Hariho n'abagenda bumvikanye bagerayo ugaca usanga nyene ibintu birahindutse bivanye n'amarezo sosiyo, sinzi ukuntu baba biyumva bivanye n'ikirere baba bagiye ahantu batamenyereye, ibihugu bitaba bizi Imana, ugaca usanga uwo mukenyezi ashitseyo ahinduye imigenderanire yiwe n'Imana. Mu gihe rero uhinduye imigenderanire yawe n'Imana, aho ndiko ndavuga ku bakenyezi baba bavuye mu Burundi bayaze n'abashingantahe babo. Mu gihe uwo mukenyezi ahinduye imigenderanire yiwe n'Imana, nico kica gituma yiyibagira, akibagira icari, akibagira ko wa mugabo babana mu bukene, wa mugabo basangira uturengarenga tutagira amavuta, wa mugabo umwe yagenda akaronka amahera 100 akaza yiruka ati umugore wanje umunsi ntiyariye, uwo agaca amwibagira. Nibaza yuko aba ari nkino bifata impwemu mbi yateye uwo mukenyezi. Rero hanini nk'impanuro notanga ku bamama bari muri bihugu vy'Abarabu bagiye basezeranye n'abafasha babo, cane cane bogwiza kuyaga n'abatware babo, kuko uko umara umunsi utayaze n'umutware wawe ukaraba ku marezo sosiyo nk'uko biri, ibikuyagisha ntubibura. Ariko iyo uriko urayaga n'umutware wawe muruzuzanya,
mukasengeranira mukavugana ati burya ubuya ndabona mutware wanje ko biragenda neza cane cane iryo niryo numva umukenyezi amaze kuvuga ati naragiye ndi mu gihugu c'abarabu nagiye numvikanye n'umutware kugira yirinde abo bagabo ku marezo sosio nabo barahari abo bagabo ku marezo sosio ica mbere yokwiza ubusabane bwiwe n'Imana ica kabiri akagwiza kuyaga n'umugabo wiwe vyimbitse kugira ngo aronke n'inyishu aha ivyo bigabo vyigenze niko no bivuga kuko amagabo ku marezo sosio bakubwira ngo sambura urugo giruko baryo bari vyigenze tuje kuba mama babarahukanye n'abapapa baba baje mu kinyegero bavyita mu kinyegero kagenda mu gihugu c'abarabu uri mu kinyegero umugabo wawe atabizi iyo nyifato si nziza cane vyasaba yuko umugabo ayagisha umugore ati burya ndibona twaja kurondera ubuzima mu gihe umugabo avyemeye bikaba vyiza ariko atavyemeye ukaramukubwiye kuko birashika akagenda kugahata akavuga ati je ubuzima mbayemo reka je cishaho iwanje cumwereka yuko ca kintu wagiye kurondera ahubwo cumukunda hamwe ngira nko ku munsi umubaza gatatu ku munsi uti sheri wanje gute ati utwo dufaranga ndungika natwo ubona gute burya naho wagiye avyanka ugashika akabona umufata neza umwita umwami umwitangira sinzi ubuhungiro kuko havuye Imana n'umugabo niko biri tubarira rero je nibaza yuko urwo rugo gusubira rukubakwa neza kuko umugabo ari mu Burundi azovuga ati nubwo umugore wanje nari naramwankiye kagenda ariko ndabona ko hari akarusho kandi ndabona ko anyubaha kandi ndabona ko amahera ariko araronka nanje ndayabona umugabo bice bituma agarura umutima wiwe kuko haranditse ngo babiri bazoronkwa impera y'ubutame bwabo urumva babiri umugore n'umugabo ni babiri bazoronka impera y'ubutame bwabo nico catumye Imana irema umugore n'umugabo kuko yarabona ko umugabo atemvye atazoronka umuvyura cavuga ati reka ndamuzanire uzomuvyura rero mu gihe umugabo wawe yatemvye uca umuvyura kugira muzoronke ya mpera y'ubutame bwanyu kugira urugo rwanyu rubandanye ruhagarare mu rushigikiro ibirutera mu vyigizeyo kandi hepfo haca hambwira ngo haragowe ubutemvye ari umwe ngo abagowe ngo abagize amagorwa kuko ntaronka ikimuvyura rero umugabo aba yaragiriwe ubuntu akaronka umugore akagira ubuntu akaronka umugabo nubwo vyoshika ukabona umugabo arabaye ikigaba kirabaho n'abari ngo yari kigogi n'abari ngo yari kigogi ariko Abigayili yagumye amukunda nk'umutware wiwe Abigayili yagumye amwiyegereza Abigayili yaragiye ku mwami aramubwira ati mwami yo navyo numvise ko wari washatse ibyo gufasha abantu ati rega harya umugabo wanje nawe aba ari muri vyinshi kandi bisaba ko umugabo wacu umwerekana ko umengo nyene hari ibintu bitameze neza oya mutera amashurwe mu bantu ati isa ati uriko uravuga ko umugabo wanje ari kigogi nta soni ati ibintu vyiwe byose biraroranye kugira na wa mugabo ariko arakurondera ku marezo sosio yumve yuko utavuye mu Burundi kuko guhunga umugabo erega tuzambikwa igitsibo c'abagabo bacu kuko niwamuvyura akavuga ati umugore wanje kabisa naho naramwankiye kugenda muri kiriya gihugu naho naramwankiye gutera ururengo nyene ngo agende je ndabona uko biri kose ndabona ko yari afise umugambi wo gushigikira urugo umugabo bizotuma agarukana umutima umugabo bizotuma gutazira mu bandi bagabo erega ntajya n'abagabo baravuga ati yo je ndabise umugore ivyo remwihembe ati sinaco nobabwira urazi ko nawe kantu kararyoshe karavyibusha umukenyezi yumvise abantu baravuga ati umugabo urya mugore yavuze ati umugore wiwe tireka ati ntumubone ngo ni mugufi
ntumugo ati ujya asumba barebare urumva kubera ka kantu umugabo yavuga amurema akavuga ati umugore wanje naho noja mu bintu bimeze gutya tubazi ko nyine namubujije kuja muri kirya gihugu ati mugabo he sharaba tiraba ukuntu ubu turiko turubaka kazoza turubaka ati ijambo ukuntu turubaka dupagase. ukuntu abana bariko baramererwa neza bigatuma Okay. n'ukuri Mm. umugore avugwa neza avuga ko yagaruye umugabo kandi yagiye bitamengo ntibimeze neza ariko akazogaruka bimeze neza Aho rero birumvikanye ni impanuro, ariko jewe ugomba kubanza nerekana amakosa kwanza. mm, Umugore hari abo tumaze kuvugana kenshi mm, barahevye abagabo, hanyuma nongera namuvugisha akambwira ngo je naramuhevye, ngo mm, ntazi gutanga keya. Hariho mm, naciye mbaza ati none keya ni iki? Ngo keya nyene? Ati ngo mm, ntatanga keya sha, ngo narironkeye ngumpa keya. None keya ni iki? mm, Ngo keya nyene, ngo keya ngo ntazi ngo kunyitaho. mm, Eh, ishaka numve keya mu majambo yose, mm, ntavyazi. Kubera iki? Nivyo yumvise, wiga ingendo y'ahandi ikakuvuna, kandi iyo ikuvunye ikuvuna mm, umugongo. cyane Hanyuma none urafise uwundi? Ngo namufise. Ngo ari hehe? Ngo yiga kuri kaminuza. Urakoze. Ntazi no kwandika izina ryiwe, mm, ntazi na message ntazi kuyisoma. Wanditse ngo mm, hayi aca arungikaho akantu kameze ngo akikeka ko muramukije, kaka emoji. Ntuzi no kwandika izina ryawe, ntuzi no kwandika wogera gucagura ngo uwo muzobana ugaca ugenda kuri kaminuza bari ugaca utora mm, uwumaze kaminuza umudogiteri. mm, Niyo azovugana n'umusheri wiwe umu ex bahoranye kuri kaminuza mu Congereza, nta na mwisharanye muri kibazo saro azovuga ati ubu ni stupid turi kumwe, ati ubu ni for nothing ntaca amazi muri kumwe ntuzomenya ko bikora gutuka. Azovuga mm, France ubu mufyuye amaso. Ego mm, umugisha ntawovuga ngo iki, ego kumbura urukundo ruritorera, muko ivyo sindavyita urukundo jewe. mm, Donc reka mvuge ngo ikirato ni nimero yacu. Za mwambara mm, ibirato bibakwiye mwe abavyeyi mwe muri mwe mu bihugu by'Abarabu. Za mm, mwambara ibirato bibakwiriye. Wewe ntuzi no kwandika ntuzi no ntuzi. Ndazi hari abagore baraza kuntuka muri komandere, mm, ntuzi no kwandika n'izina ryawe. Hanyuma ngo narose ngo urafise umusheri ngo arihe ngo kuri kaminuza. Mwahuye gute? Niwe wamwirondereye? None uri gitangaza, yagushimye kuri mwiza, ufise uburanga busumba bw'abandi, do plus uri n'umugore. Hari n'igihe usanga bavuga ngo nikundaniye ngo n'umusore ngo afise imyaka ngo mm, 20, ufise 40. Ukundana n'umwana w'imyaka 20 gute? Ngo yambwiye ngo ngo inkumi z'ubu ngo nta kintu, ngo yishakira abagore. Ashaka amahera uri kijuju. Ngo mm, mbere ngo abasore bubu ngo bikundira ngo abagore, uri kirofa. Ndasubiyemo. mm, mm, Baguhiga kwiki? Nta nkumi zihari. Arondera mm, amahera. mm, Urumva arondera amafaranga. mm, Ubundi rero hano reko nerekana utuntu tw'udutego mukunda guhura natwo abakenyezi. Iyo mm, aje akubwira ngo ndagukunda, mm, ntibisigura ko agukunda. Uwuzobikubwirira mu Burundi urabanza umwige urabe ko atakeneye karaprofita hafi aho. mm, Ariko uwuzobikubwira mutari kumwe uri muri Oman ya Arabia Qatar, mm, yumvishe ko azoza buke buke. Hanyuma mu kwezi kumwe amezi abiri yaca atangira kuvuga ati rega burya telefone yamenetse. mm, Ati nabonye parisera ishaka amahera makeya, utwo tuntu azotwamamwo buke buke gushika naho nawe rwaryoshe umuha inoti mm, ntuzimuhaye. mm, Nama nabitangaje ngaha, hari wageze ku kibuga c'indege yasanga ngo yo ngo n'uyu
ngo ndamubonye ndi mu modoka ngo nciye nkata ngo imise yarahomberanye ngo bwa bundi Snapchat nimbi ururururu ayo yo 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 ngo reka naragapostinze ngaha kuri YouTube Daniel Mugisha ngo ni ukuri kw'Imana ngo ndamubonye ngo ahubwo ni umaze kwiruka ngo namuboneye mu modoka imise yarahomberanye ngo nciye niruka Yes. ngo mugo bangaruye kwibarabara ngo ati reka ngo bukoze amahano genda umuramutse ngo nahumirije ngo umugabo ngo ni ubwa mbere bwa nyuma ngo ntazongera kumbona ngo reka ngo reka namuherekeze gushika iwabo yaramuhaye inoti ntibanditse nta na kimwe nta basezeranye na hamwe abana biwe baraye inzara n'umugabo wiwe igihe kirekire aha amafaranga wa muntu ngo ni umukunzi yarose ahindurwa na kaga Snapchat ko mu telefone nawe ageze kumubona ati tu iyo nimero si gwanje aho ni hamwe mvuze ati rero zamwambarira tobi bakwiriye nimba uri umugore basi nimba wagombye kumena ibanga ndabyita kumena ibanga rondera igitama mu ngana biriho hanyuma kiyakurya ari igitama nyine mugabo ntuzuvuga ati umwana we umenye ko mutazobana hari n'undi yambwiye ngo je rero ngo mfise ngo urupangu rwanje ngo mu Kamenge ngo sinsha aha baca bimenya ndahumiwe aha baca bimenya ngo mugabo ngo je ngo singomba kurubana n'umuntu yashaka ngo umugabo ngo nawe afise urupangu kuko ngo mu Kamenge ngo rimwe abana banje ushaka urupangu none we aza gushira ko mbona nta n'ubwiza ufise nawe wiko nyene uwo afise urupangu aza gushima iki ko ahubwo wari kurondera udafise urupangu agatuma gushima urwo rupangu nyene wewe urwo rupangu bukaba ubwiza bwawe ngo kandi ngo ushaka uwize yebuka ye nutasazira iwanyu uzokwama muri gutya kuko nta bwiza ufise na Bibiliya bivuga ko simba hasi ndengereye ko na Bibiliya ivuga ko hariho abantu b'uburanga hariho abantu bivuga ko bari beza b'uburanga rero bivuga none hariho abantu rero mu by'ukuri Imana itahaye icyo kintu urumva aho rero iyo Imana itaguha icyo kintu wamenya uko ubyitwaramo ntuce wigereranya n'abahawe icyo kintu hari igihe umugabo ashobora gushima byibuze ubwo buranga uburanga bwawe bukagutunga bugatuma uronka umugabo akize kubera ko Imana yabuguhaye ariko niba itanabuguhaye ni guha amahera niba ari nk'urwo rupangu uzoronka umugabo afise ubwo buranga nawe aze ku buranga bw'urupangu canke yiga kugaburire kubera yuko nawe ufise urupangu atahamo ufise ico wazanye nawe ya diplome yigira na mituweli azogushira ku mugabo nawe azoba afise ikintu agukurikiranako kuba uri muri Arabia Saudite ugakorera inoti buri kwezi urungikira umuntu akagura akiyandikako ugeze gutaha biri kuri we ntibiri kuri wewe niyo upfa agasoni murabana umwaka umwe imyaka ibiri mukagira divorce akirongora uwo banganya uwo banganya nivo yego cyane mukagabura ibyo wavunikiye hanyuma ni ukuvuga ko ibintu rero bisaba ubwenge je nk'inkebuzo hano ndazi uwumvise ikiganiro araza kwiyumvamwo utiyumvamwo nta kundi mugabo je numva inkebuzo yoba ari iyo jambo rigwanye murakoze cyane kabisa hama kuri ico kintu uti je nararose ati umuntu kandi yarize afise yiga kuri kaminuza ati usanga umuntu yiga kuri kaminuza angana n'abana bacu bana ko nka je nkuze mvuze nk'umukenyezi yoba angana nkanje gashi usanga arondeye umuntu ari kuri kaminuza urumva mwana kenza umwana wiwe nukuri hari ikintu wavuze ngo mwambare inimero ibirato bibakwiye frere inimero hajya imwe yose irafise kugura ukwayemewe ibaze kuba wambara 8 ukaja kuza kugura ururato rw'imetero 10 inimero 10
wari kwambara we wambara 8 ugaza kwambara ikirato cya nimero 10. Ni nko kuba wambara nimero 10 ukaza kugura ikirato cya nimero 7 canke 8. Reka tufate ko wewe rero uri nimero 10 uri muri Arabiya, none ugiye kurondera nimero 6 canke 7, umva atari guhatikiririza. rero cyangwa impanuro notanga kuri abo ba mama ushobora kubona umuntu ngo mutife ngo yagukunze, mutife ngo bakunda abakenyezi, mutife ngo inkumi nta kintu akunda amahera. Agukunda mwiki wewe wa mukecuru we? Agukunda mwiki ko ari kuguhenda? ibyo ni uruhendo, ubwo ni uruhendo rw'abadayimoni, ubwo ni uruhendo rwa satani wenye n'umugwanizi niwe asambura urugo. Satani niwe yanka urugo kuko arazi umunezero w'urugo. Nico gituma agerageza ati urya mugabo ko bavyaranye n'urya mugore n'imitwe ishoboka ndamwankanishe n'umugore we cyangwa ndamwankanishe n'umugabo we. Urumva arazi ko babiri iyo bari hamwe bakubaka urugo, bakubaka ikintu mu rugo, ubwo rugo ruba ari igitangaza. Ubwo rugo n'Imana imanuka ikavuga ati ndabishimiye. Kandi ubwo rugo n'abana bo muri go bazokurana karanga, bazokura bubaha Imana, kuko Salomo yaravuze ngo itanguriro ry'ubwenge ni ukubaha Imana. Rero ico gihe Satani ariko aratera izo ngo haba hari impamvu. Araraba ati uyu mukenyezi n'uyu mugabo nokora iki kugira ndababuze urya munezero? Reka hajya Satani y'umugabo n'umugore banezerewe bari hamwe bafatanye ubwiwe arabura amahoro, kuko namubwamye muramubuza amahoro, kuko munyiganza isi nabo bakikuje barabona ati bajya abantu ekada. Rero nico gituma iyo Imana yateye iteko umuntu agatombora neza akaja mu bihugu by'Abarabu, niwima amatwi ivyo byose ko biraca hirya no hino. Nimba uwo mwana akubwiye kari kw'ishure kugira ati reka je ndi kw'ishure ndi muri university, mubaze ati none ushaka iki, wifuza iki, ushaka wifuza ya akubwiye ushaka umugore mubwire ati ntumutwaro witwa nde ndagusengera kugira Imana izokuronderera wiwawe. Ati mu izina rya Yesu cumukuma ati umuvyeyi asa n'uyundi jengana na mama wawe. Niyumvire ko wowe ukeneye nk'agapapuro ko kwandikako canke wowe ukeneye nk'agakaramu nyene ibintu nk'ivyo. Ati ubundi bisigaye mwana nyene mubwire ya mpanuro y'umuvyeyi. Watangiye amufasha mu nyuma ngo ahinduka umusheri. Imana izoguha, Imana izokugirira neza, atariko jewe aho uri kurandaba ntubona aka Snapchat niko mbona kagira abantu inzobe, usanga umukenyezi nka jewe yirabura nk'uku nyene ugasanga yatamuye abazungu n'imishatsi bakubiseko, usanga ari ibintu biteye ubwoba. Hama rero muri ico gihe uyo mugore yoreka guta agatarotaro nk'intaro zasheshe. Burya urya mugabo yakurondeye akakurondera atana ishuri rimwe ufise, akakurondera akavuga ati aka n'akabavu kanje kamugare kareke dukene dusubire n'uyu. Suko urya mugabo abe yabuze abandi bakobwa bize bafise amafaranga. Reka umugabo naho abatize araronka umukobwa bisa amahera. Je wari ubizi none Imana ko zabahaye zabaye igitoke kivyara kitagira umugabo kama wanje zaradusize aho iyo nibutse ko ndi quelque chose aba gatorika rero bisaba yuko umwubaha uko biba biri kose. Nturabe ngo ni karya gashahara uronka, karya kaje kugira ngo kabasahirize wa munezero w'amahera mutaronka. Urazi harimo umugore n'umugabo baronka umunezero wo mu rugo ariko ntibagira amahera. Ivyo navyo bibaho.
ariko hajya woca kubaza ati none amahera n'amahoro wotora iki? Amahera n'amahoro woca utora iki? aha n'umukenyezi wo kwiyumvira ati mbega uwo mpa amahera agaca mpana n'amahoro noca ntora iki? Urumva ntubitwara byose, utwara kimwe muri byo, utwara amahera cyangwa utwara amahoro, uca ukora iki? je nkaje ku bwanjye notora amahoro. aha je ndi umukenyezi noca ntora amahoro. aburi muri abakenyezi nabo bandi bavuga ati ivy'amahoro ntumbwire je no kwitorera amahera, kuko urumva bahisemo kuja kubana n'abasore kandi bazi ko batazosazana, ntiwumva ko bahisemwo umunezero w'akanya gato. Nico gituma rero iyo ufise amahoro Imana igacigutera iteka ukaja muri ico gihugu ukaronka amahera, burya Imana ibigombye kubaha uwundi munezero ugira kabiri rero. Ukwiye kugira ati sheri wanje raba none ubona ico twabuze muri ya myaka 20 twabana canke 15 canke 10 canke 2 canke 3, ubona ari giki woronka ukakigura? Ati ico wabuze muri kirya gihe ubona ari giki ukakirongera, mukabaho mwishimanye, mukabaho munezerewe. Erega hariho umugabo ashobora kuryama atagira amahera, ega amahoro arahari, mugabo nyene akiyumvira ati none uyu munsi umwamikazi wanje igenda gute, umengo hari ikintu nari ngiye kumugurira. Rero urazi ko hari umugabo akugabira ikintu ariko ataco afise, akakubwira ari yoshe ari wanje ndakugabira, uribaza akakugabira nukuri aho bukera nzogura ikintu kiniki, nzokugabira iki? Ariko nawe ukiyumvira ati Mana uzobimuhe kugira azobime, uca usenga ati Mana urabona ivyo ngabiri ndakwinginze nukuri uca inzira. Hariho umugore aba yarasenze nk'iryo sengesho akavuga ati Mana uzoncira inzira azongabira ivyo afise. Reka rero umugabo yifuza kugabira umugore kubera kumukunda ariko atavyagira, akamubwira ati nukuri yoshe ndakugabira, numva no guhana kiti, numva no kugabira na kiti, ariko we wamuraba kabona katacafise ntuzosanga mu gatondo ariko arimva none ko namugabiye bebasha ndabikora be bimeze gute. Rero muri ico gihe Imana iba yaraguhezagiye ikakurungika, rabuhe wa munezero umugabo wawe yifuza kugabira akaburisha kugabira. Iyaranje tera ibitugu ivyo byose unabikurondera, kuko ibikurondera byose suko byose ari vyiza, suko byose gufitiye akamaro. Hari bigomba kugukura ko gashambara kugira ngo izina ry'Imana rishishikare gutosekaza. Ngombe kujya si wa mukizo, abakizo bagenda mu by'abarabu gacu usanga ari nk'umukizo nka jewe, gacu usanga nyene ugize ingorane nk'izo bashaka ngombe kujya si wa mukizo, wa muntu yasengera abandi, ngo wa muntu bashi, wa muntu yahanura ngo herabaje kwakirwa n'umugabo atari uwiwe. Urumva iryo cumu, urumva iryo cumu umutima. Umugabo wa naho yarashaje ufise amahero uramugira umusore kamubwira ati burero ebaga nkundi sitiritse raba rero turazambara timbebasha ati mbarire kiwe warigeze kungabira ikintu mu 2004 ariko ico kintu naco twari dufise. Wumva wowe ukigikunda ca kintu wangabira ndagenda ukigura, kuko Imana iba yaraguhezagiye, bisaba ko nawe umubera ubwiza. Kandi wundi acavuga ngo umugabo we ngo ntamukunda. Erega umugabo arashaka gukunda mugabo ntubibone kubera abagore dukunda itama. Umugore arashobora gukundwa n'umugabo mugabo akabona hari ibintu ataronka, akabona umengo hari ibintu umugabo atafise, akabona uwundi mugore wo hirya y'ubasha usanga wewe hari byinshi aronka, acitangira kwifuza bya bindi. Ico gituma uzosanga niyo agiye atangira gusuzugura umugabo wanje yashaje, umugabo wanje ameze ariko umenya yuko yakuzanye ajya yasaza hose, niwe wamusazishije, yasazishijwe n'ivyiyumviro byo kurara ariyumvira ati mbega umugore wanje no mukorera iki, ko nari nifuza kumugurira irya baze none kamana katamahera ngiye. Erega hati umugabo amasozi watemba aja mu nda ashaka kuryama agaramye, akaryama agaramye kumbe ariko ariyumvira ikintu yokorera umugore wiwe.
umugore akajyaho akagona akagona akagona, wikangura ugasanga umugabo arabona, ariko umubonye namuhaye umuti w'itiro n'icyatumye aguma abona n'igiki, bamubaza sheri n'ibiki, ati yayo sheri wanje ryama urumva no kugufuka akagupfuka, kubera iki? Kubera kwiyumvira ikintu yo gukorera mugabo atagira amafaranga, bijya byiyumviro birasazisha, mu gihe woca uronka amahera ugaca uyamusukako azoca aba umusore nawe azosubira kuba Kamanzi ku mazi uvuze neza. Reka tugarukirize ngaha rero uyu munsi, ariko kino kiganiro tuzokibandaniriza mu gice novuga kimeze nk'icya kabiri, kizoba ari igice c'icenda mugabo ndakite nk'icya kabiri kuko tuzovuga ko ibinyene bijanye ni ingaruka canke ibishika iyo bano bakenyezi bahevye abagabo babo bivanye nuko bagiye mu bihugu vy'Abarabu. Tuzokwibanda cane naho nyene ku guhemuka kw'abagabo, kuko hari igihe usanga kenshi bivana n'abagabo barungikirwa amafaranga ntibavyitwaremwo neza. Iyo umukenyezi ari muri Arabia Saudite arungika amafaranga mu Burundi akamuha amahera akayakoresha nabi, akaja mu bintu bitandukanye, baca bongera bakazana ama deuxième biro, navyo nyene birakunda kuba intambamyi. Niyo mpamvu mu kiganiro gikurikira tuzohagarara kuri ibi navyo tukaraba imyitwarire y'abagabo batuma abagore babo babaheba bagatorana n'abandi, bikarangira banahemukiwe mugabo mu by'ukuri uwabigizemo uruhara ari umugabo. Twebwe iyo dutanga impanuro rero ntiduhengama, muze muratubabarira mwumvise mutanezerewe, ariko burya ukuri iki kiganiro cose udatoyemo kamwe kamwe ntushobora gukora mukigufasha. Ndanabasaba ko muza mwumva ikiganiro mukimara, kuko utakimaze hari igihe wumvamo akajambo kamwe ukumva nabi, kumbure iyo ucumviriza cose wari kumva intumbero y'ikiganiro. Ndangije nshimira inshuti zanje cane cane mwebwe mu bihugu vy'Abarabu, kuko ikiganiro ni gwanyu, namwe mwasigaye mu Burundi mufise abari mu bihugu vy'Abarabu, ikiganiro ni gwanyu. Murakoze. Je nitwa Daniel Mugisha avec Nshimirimana Riziki, umuhezagirwe.